ariko reka mere kwanza kuri Harmonize ugiye guhura kuri stage imwe n'umuririmbyi umunyamahanga aho amaze igihe ataza gukora igiteramo hano mu Burundi ariko LINOG agiye guhura kuri stage imwe na Harmonize. My brother, ico kintu ucakira gute? Iteka kuri umuntu twakuze twumva oya ari mbeshe amumvise nkuze mugabo n'umuntu akoze amateka menshi ego kweri mu by'agaciro nka kumuririmbyi nkaje ngirango no kubandi boronka amahigwe nkayo naronse ego kweri. Stage yibonye gute my brother? Stage ebana n'urubeha umuriro abantu bitegure baza ubwo bihuta na stage menshi umaze kurira ko performing ariko iyi stage kungerereje nayibonye kungene yubaswe ku buhinga budasanzwe cyane ugeze aho nyene wenyene nashoye kukwegera umbwira ebana baba iyi stage ni kali sana na ni kubwa sana nini yakabisa byo abafanzi bawe bitegurike no jiwundi mu yindi shusho ko buri munsi rega abari umunsi mushasha ku muntu wo guhinduka akabazo gato kamaze kubwira ndaguha umwanya uje kuruhuka my brother kuko ufise igikogwa kidasanzwe Sana kwa TV ikivejuru LINOG acha muri checking sound ikivejuru LINOG young legend acha muri checking sound yes yes wakunze msana kwa TV LINOG Peacemaker w'indirimbo nyinshi Peacemaker w'indirimbo nyinshi zagiye zirakundwa kugeza n'ubu aho zivugijwe urumva neza yuko wumvijwe ry'umunyakayanza wa mwana yapambanye kuva hasi ubona neza yuko LINOG ari muri checking sound kugira yumve neza ko ivyuma bimeze neza ivyuma bipanze fresh
Biragira mare tu. Wewe kunchifato kwa ya jeni jirani. Bisangi saninga sombi muja afise sheri wiwe na sheri wa Eka tusangira kira lingo chamye Umoti utoni basi muja pampa Ano kuhakari Ngoja. Ujira mzee. Kipindi kadogo tu mzee. Kwa sana mzee wangu. Yes, bakunze Mutana TV. Neza na neza murabona yuko LINOG
ikivejuru aho ahejeje gukora checking sound idasanzwe ku rugero rudasanzwe my brother. Ino show uyibona gute? Isho Ego isho sanga izindi abona ko yabereye igitego niyo bitandukanye. Ego kweli my brother, uri umwe mu ba artiste twovuga yuko ufise ibiteramo vyinshi cyane muri uno mwaka. Akabijya wowe ufise kurusha abandi nakaye my brother? Cyaza ko ari meza giro y'Imana kweli, nta buhinga bude nsumvye abandi. Ego kabisa. Ugiye gura kuri stage imwe hamwe na Konde Boy Jeshi. Kuri wewe kwe kutavuze kiriko kandi aboje bose ndiko ndabanza my brother, kuko bose nabo muza guhurira kuri stage imwe. Ariko reka mere kwanza kuri Harmonize. Ugiye guhura kuri stage imwe n'umuririmbyi umunyamahanga aho amaze igihe ataza gukora igiteramo hano mu Burundi, ariko LINOG agiye guhura kuri stage imwe na Harmonize. My brother, ico kintu ucyakira gute? iteka kuri umuntu twakuze twumva oya ari mbeshe amumvise nkuze mugabo n'umuntu akoze amateka menshi. Ego kweli ni by'agaciro nka kumurindi nka jewe ngirango no kubandi boronka amahirwe nkayo naronse. Ego kweli stage yibonye gute my brother? Stage ebana n'urubeha n'umuriro abantu bitegure baza ubwo bihuta. Na stage menshi umaze kurira ko uperforming, ariko iyi stage kungerereje nayibonye kungene yubatswe ku buhinga budasanzwe cyane, ugeze aho wenyene nashoye kukwegera umbwira ebana baba iyi stage ni kali sana na ni kubwa sana. Nini yakabisa byo abafanzi bawe bitegurike LINOG wundi mu yindi shusho. Ko buri munsi rega abari umunsi mushasha ku muntu wo guhinduka. Akabazo gato kamaze kugira ndaguha umwanya uje kuruhuka my brother, kuko ufise igikorwa kidasanzwe.